Hello guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu bice bine vy'isi. Ni Judika niwe muko murabona kuri kamera hama inyuma ya kamera ni Pontium. Niwe ko atuma mubona amasanamu meza. Then uno musi nkuko vyama kuri E+257 tuba dufise umutumire aho tuba turavugana ibitandukanye kuvyerekeye ibikorwa vyiwe abariko arakora. Rimwe bagira subscribe kugira ngo mubandanye mwibonera ibiganiro vyacu hama like, comment na share byanyu turabinezere kuri kino kiganiro. Kuri no mwanya turi kumwe n'umwe mu ba comedian mugabo kandi arongoye umugwi ugize abantu bashane. Afise channel YouTube yitwa Mutama Gerard, ariko izina giwe ni Irakoze NAJIB. Irakoze NAJIB turabaramukije. Natwe turabaramukije. Ndashaka kumenya festival kuki abahungu muri no misi msigaye mwiharaje kwambara like this ibyo bitambara twere ndabiheruka muri hariho club ya karanga y'abantu bo bimuramvya barema murondo kiri mu bwishanye je sais pas si ubazi nibo bari bambaye gucyonye bitambara vya rouge bordeaux vya vert fluo ibintu nk'ivyo. Ndashaka kumenya c'est quoi l'histoire ku bahungu kwambara ibyo bitambara? Jewe nambara ikintu mba mbona ko kimbera ibisigaye simba nshaka kubimenya. Gusa nyene ari ibintu by'abakobwa umuntu ndashobora kwambara ari umuhungu, ivyo nivyo ntambara, ariko ikintu mba mbona yuko ari je umuhungu ushoboye kucambara kikambera ndacambara. Ego. Irakoze NAJIB festival je namenye nk'umukomedian agikina muri Ikindi Comedy, ariko ubunya afise Mutama Gerard team aho akorana na Mahasa, Zebede bande. Ndashaka kumenya kugira mumenye impano ko muyifise vyagenze gute, story yanyu mwahereye? Ofete ugiye kuraba bajya bose turi kumwe muri Mutama Gerard official, ukuye mu bya mukobwa sisi wenyene, abandi bose n'abantu twakuranye n'abantu tubana hari iwacu Makamba. Rero iyo umuntu mukuranye uramenya ivyo ibiri muri we urabimenya. Rero bajya twaramenyanye kubera ko twakuranye twamaranye igihe kinini turi kumwe. Mu nyuma rero tumaze kuba dutangura ibi bintu rero vya comedy, kuko urazi yo muri abana musanga mubirimwo muga ntimuba mumenya yuko ntimubigira akazi, abari nko gutwenga nyene mu twenza abantu mufyinenye, ariko mu nyuma twarabonye ko hamwe ko bigira akazi byo dufasha. Ubu rero nakazi, ariko rero nk'ikibazo wambaje ati mbe twamenye gute ko turi tugizene? Twabimenye kubera ko tubana kandi umwe yabibona ku wundi. Ego. Mwatanguriye muri groupe y'Imakamba, ayo makuru nayo mfise aho mbere wari umurongozi ngamwe ngo nikiyongozi ukaba wari umurongozi w'uyo mugwi. Ubu unye imigenderanire yanyu mwebwe hamwe n'umugwi w'Imakamba umeze gute? Imigenderanire ihari, uyo mugwi w'Imakamba witwa Imboneza no mugwi w'Imakamba abakinyi ba filme na comedy. Nije nawutanguje mbere wanashima, nije nawutanguje ndatora abandi bantu mbona yuko babishoboye, turaja hamwe tuita Imboneza. Mu nyuma benshi nabo babona ko babishoboye canke babikunda, barashaka ko bojamwo, turabakundira barajamwo. Mu nyuma rero umugwi warakomeye uraba munini, ariko kandi waruvuze ati imigenderanire igeze, imigenderanire nuko imeze neza. Gusa aho inyuma hari umuntu sinzi ko novuga umuntu canke abantu bagombye kuducanishamwo, ariko Imana nayo kubera ko yabona imigambi dufitaniye yarabikinze. Ubu bimeze neza, imigenderanire ni myiza, turanavugana cyane. Ego. Ndibuka yuko ubwa mbere mugitangura kuboneka mu maso y'abantu cane mugitangura kurya amahit mugitangura mwari kumwe n'abandi bantu, ariko muri kino gihe turavye muri Mutama Gerard official muri abantu baharuritse, hari abantu nka Bakame, hari n'abandi bantu tubona mutakiri kumwe. Bo vyagenze gute? Ni kiki cyo basharashitse gituma bo muvana hama mukagenda gukora ivyanyu mwebwe mwenyene? Twebwe mbe ndayite gutega basha ijya ikindi mbe yari ikiburya. Ikindi comedy.
yari Ikindi comedy yari shira hamwe yari groupe yari kuko nanje mu makuru nzi kandi ayo sayo narondeye ahantu nayo nzi nyene kuko naje nari muri iyo ntuzenya iyo Ikindi hama nawe wari manager wacu ndashaka kumenya ni giki bon en fait ni giki cyo bacaratumye muvana nabo mwari ko murakinana kuko Jege nabamenya mwakinana mwese ariko ubu unye turabona iri kumwe ni wewe ni amabukuru na butoyi ni Zebede siko ariko kijya gihe mwari kumwe na Bakame mwari kumwe le type la umugangi mwari kumwe Mujinya mwari kumwe n'umukobwa yitwa Beki mwari kumwe kandi na umwe muri w'imakamba wundi w'inzobe cyane mugabo we ntigeza kina Zuzu okay ndashaka kumenya nigiki cyatumye mwigabura ko urumva mwigabuye hagati na hagati bamwe bagenda iyo abandi bagenda ino uko byari bimeze cyangwa uko bimeze twebwe twakorera umuntu muri Ikindi dukorera umuntu rero byarashise novuga ko bivanye n'ivyo ngira twoba twaravuganye harageze igihe turabona yuko bitariko biragenda nkuko twabivuganye mu nyuma rero barabona ko tutobandanya dukorana rero twe turi muri Mutama Gerard official barabonye ko tutobandanya dukorana nabo baratubwira yuko bitagikunze ko twokorana bajya bandi ruri kurambaza bo basigaramwo twe natwe turavamo tumaze kuvamo rero urumva muri cagihe ni cagihe twabona yuko twebwe dusanzwe dufise ya don ya comedy turavuga ati ntitwoca tuja muhira ngo tuje kurima kandi hari ivyo dushoboye turavuga ati okay tuzoburangira amahera yo gukora ivyo twashaka ariko bivanye n'impano dufise turazi natwe ko tuzoshobora kuzoshikaho dushaka mu nyuma rero turagira yindi timu yiwacu ari Mutama Gerard official turabandanya ibikorwa byacu nkuko uno munsi mubibona biriko birakogwa tukaba tunashimira Imana mbere aho tugeze urumva twebwe kuba tutari kumwe kuba twarigabuye nuko bo basigaye muri rya team natwe tukaba twaravuyemwo ku mpamvu z'uko hari ivyo tutari twumvikana kuvyo twari twaravuganye murumva yuko bavanye mugabo kandi si kubw'inabi ariko hari kuja kongerereza ngira ngo ubumenyi kandi bongerereza ingufu bagiye kwikorana ndashaka kumenya izina Mutama Gerard kanshi twarimenye mu kiganiro gateranya watanga hiyo nyene kuri Ikindi but now ni Mutama Gerard official wayigateranya ubu kitakiboneka habuze iki kugira ngo gishore kuboneka ko ndazwa arico kiganiro catumye bon NAJIB ntiyamenyekanye cyane kuko yari degiza haje indani ariko Mutama Gerard niho izina ngira ryo bajyaravuye kugira no musabe bitwa ba Mutama Gerard official Mutama Gerard okay kera turi muri mboneza imwe nakubwira y'imakamba hari comedy nigeze kuba nkina nishushanije nk'umutama rero ndibuka bukuru ico gihe hari muri 2017 2018 sinibuka neza bukuru arambwira ate bana ukuntu meze kabisa kuva n'umunsi uri Mutama Gerard aravye ukuntu nari nishushanije nk'umutama iyo comedy ncanda ikina nitwa Mutama Gerard ikindi gihe kandi dukina yindi comedy ndumutama kubera ko bukuru yari yampaye Mutama yari yanyise Mutama Gerard niyo yindi nsasubira niyita Mutama Gerard muri iyo rero Ikindi ndavuga ati ari ibintu nahora mbona Tanzania kuri mukali we nundo ari nambia nahora ngira ngo bavuga ngo ngira copy urumva muga nibaza ko kibazo biteye kuko iyaba hari wundi muntu ahiwaci Burundi abikora niho ngira abantu bari kumbona nabi kuba naravyiganye muga nimba navyiganye abandi bahandi mu kindi gihugu nibaza ko nahiwaci nimba hari umuntu aririmba nuko nawe yabibonye ku wundi muntu jewe rero ndavuga ati bijya bintu hamwe umuntu yobikora hiwaci Burundi vyo tuma menyekana ko nkuko wabivuze ati NAJIB ntiyaramenyekanye ndavuga ati reka rero ndabe ko nokora bijya bintu muga muri je narumva ko no bishobora ariko ndavuga ati hamwe nozana kuri nkabikora mfise iyi sura ya NAJIB nibaza ko bitona ryoha haca hanzamwe ko nozana yashushu ya Mutama Gerard ndavuga ati reka ndabikora ibi mwishushu ya Mutama Gerard Imana yarafashije ndabikora abantu nyene bake atari benshi ariko baramenya biciye muri ivyo benshi imbere mu bashoboye kubona ivyo bintu barabikunze Mutama Gerard rero icarizuko
uyu munsi rero dufise team yacu twise Mutama Gerard official. Tumaze kuva rero muri Ikindi n'ubutakimbagire kandi akivuge. Tumaze kuva muri Ikindi twaragize ibibazo byinshi. Ati mbega kuko uravye muri Ikindi bujya hakora uburyo bwinshi. Muga Ikindi ntabwo yashise kure. Turavuga ati none mbe dukore gute kugira natwe dushoye gushika kure aho twifuza. Turavuga ati muri Ikindi ko uburyo bwasohoka ari bwinshi. Mbe twebwe natwe turafise ubwo buryo tugiye gukoresha. Turabona ko ibintu bigiye kuba bitoroshe. Muga turavuga ati okay, reka turaba ama strategy twokoresha kugira natwe turabe yuko twogirane twoshika hamwe twifuza. Mu nyuma turavuga ati okay, turavye muri Ikindi rero mu ma video yose twagiye turakina, video za Mutama Gerard official nizo za Mutama Gerard nizo zageze rarabwa cyane. Ati kuko none tukoresha rijya zina kugira aba bantu bahora badukurikirana hariya bimukirino. Haca hatuzamwe uko turavuga ati reka twongireho akantu ka official. Niho rero twabonye ko twoyita Mutama Gerard official. Ego. Tutarava kuri Mutama Gerard ndashaka kumenya ikiganiro gateranya kizogaruka cyane. Ikiganiro gateranya muri Mutama Gerard official rero kubera ko twabonye ko ku kibazo cy'uburyo turi hasi gose. Twaciye tubona ko icyo twokora twebwe. Twavuze ati aha rero kugira dushobore gushikaho dushaka twebwe nuko ingufu zo gukora zoba nyinshi cyane kuruta hari aho twahora. Turavuga ati turaba ukuntu dukora ibintu byinshi mu mwanya muto. Rero kiganiro cha Mutama Gerard ni kiganiro gifata umwanya mu kugira ushobore kugikora. Uri kurakiraba ni minota 5 7 kaba kiraheze. Mugabo kugikora biratwara nk'imisi 2 3 4. Cyo turabona ati rero hamwe no ukora ivyo hariho byinshi noba ndiko ndagira hane hari umwanya mwinshi twaba turata. Reka tubanze dukore ibi byinshi bishoboka mu mwanya muto, hama igihe tuzoba twaronse wa mwanya wo gukora vya bindi dutekanye tuzosubira dukore ca kiganiro cha Mutama Gerard official cha Mutama Gerard. Ariko ubu aho tugeze ndabona mu misi mike ngiye kugisubira kugikora ko ubu umwanya ndawufise ukwiye. Aka YouTube katangiye kuri aka YouTube Imana yarafashije. Imana yarafashije. Oya reka tubihore ivyo oya gusa ikintu novuga kuri ico ari abantu baba bakora ibintu batizera ko bigirane ko bifashe. Umuntu aravuga ati reka umuntu hari abantu bakubwira ati kora ikintu kanaka uzoshika hanaha ukabona ko ari indoto. Ariko nagira mbwira abantu yuko bikunda. Iyo ugize ikintu nishaka ukabigira wibuka Imana nayo iragufasha ugashika ku byo wifuza. Rero twebwe kera twarumva yuko YouTube ishobora kurihamwa ntitwabona uburyo ishobora kurihamwa. Muga rero YouTube irariha kandi ikariha neza bivanye n'ibikorwa ba warakoze. Uragenda kuretera muri banki. Ivyo ntavyo nzi. Nabivuze mfatiye ku bantu benshi bakora nk'ibintu twe dukora. Navyumvise baravuga ati YouTube irariha ikagirana ariko natwe turavye naho tugeze turabona ko ari ivyo bintu. Yego. Sinzira kubiri. Oya ivyo irariha YouTube. No kuri Mutama Gerard official akora ako kajet. Kuri Mutama Gerard official kiragoye cyane. Okay, jewe nka Mutama Gerard official muri Mutama Gerard official turagizene turagabaguye ibintu biragabaguye no kuvuga hari ibintu je ntashobora gukora ugasanga bukuru niwe ashoboye gukora ivyo bintu canke jewe ugasanga hari ico ntashoboye butoyi niwe agakora ico kintu. Rero ku kibazo ca YouTube kijejwe undi muntu atari jewe urumva nk'ivyo ntavyo nshobora kumenya. Okay, imbere ko turangiza ikiganiro cacu ndashaka kumenya NAJIB hari urundi gwaruka rufise indoto nk'izanyu rufise impano ariko rutabona aho goca rutabona ukungene bashobora gushika. Mwe murumva mwarahereye waratangiye groupe yawe imboneza uraja gukorera umuntu avuga ati je vous donne de l'argent je vous donne du pognon kugira ngo mushobore gukora ibintu vyiza murakora ibiganiro vyiza murakora ibintu vyiza ariko ntimwabonye aho muri ko muraja naho muri mwenyene mukoresha ingufu zanyu murabona iyo muri ko muragera uravuga uti nawe urabona yuko izina ikintu cyose kiriko kirakunda kiriko kirakoreka nkuko mwari muvyifuza. Mbega ugo rundi gwaruka woruhanura iki babwira iki babwira bace mu zihenzira? Jewe ikintu nobwira abantu bose
nabo baba batakora nk'ibidukora ariko buri kintu ubona yuko ukora ukizera yuko naco kishobora kugira ante kuzogira aho kikushikanye ndagusabye ntuze ugikorana ubwoba. Icambere kwanza urabanza ugikunde hama ugikore wiyemera kandi ureke kuza urumva amajambo y'abantu. Hari abantu nahababona yuko ushobora kugikuramo ikintu agerageza kukwereka yuko atakintu kirimo kugira ubihebe, kuko hari abantu badakunda iterambere ry'undi muntu. Amaze kubona yuko uri mu bintu bishobora kuguteza imbere agerageza kukwereka yuko bigirente urabe ko uwo biheba hama we kimwe yashaka abone yuko cakunze. Rero twebwe nimba tugeze aha tugeze ari umwanya mwinshi sinovuga ko twawutaye kuko ivyo twakoze biri mu byagiye biradufasha gushika uno musa aho tugeze, ariko ujya kugira ushike ku kintu ciza ukoresha umwanya mwinshi n'inguvu nyinshi atacuri kuraronka, ariko ivyo byose biryoha canke ni ibintu biza kugira ico bimaze mu nyuma warabikoze wizera yuko bishobora kuguha kugira ico biguhaye. Rero jewe ico nohanura abantu ntibaze barumviriza amajambo y'abantu. Ikintu waragikunze no kuraba ukavuga ati jewe iki kintu narihaye ihangiro gushika ku kintu kanaka ntizogishikako. Hari abantu benshi bagiye baraduca inguvu ariko twebwe twababwiye ati muri henda ati uravye aho twagiye turaca nimba uyu munsi bitakunze yuko tugirane tubiheba ati ntitukiyo turabiheba. Hama ari ikintu wambajije reka ndakivuge abantu bose bumva kugira ejo hirya ejo gifasha abandi. YouTube nakubwiye ati kera narumva ngo YouTube irariha sinamenya iriha mu buryo bwahe. YouTube irariha kandi ndabizi muri Mutama Gerard official iraturiha. Yego ivyo ndabivuze kugira abantu bose, hari abantu bariko barakora nk'ibi bavuga ati none bizogenda gute, aho nyene ugeze bandanyiriza aho nyene hazogeraho ikuriya. Hari byinshi umuntu abatazi muga bivanye n'ugwego ariko aragerako azaramenya ibintu byinshi. Yego akajambo kanyamubwiye abakunzi ba E+257 akajambo kanyuma ncamfa canke sinzosubira oyaye no akigano nzosubira kugira ngo ozobikwa none nakanya no bon muri kiganiro akajambo kanyuma ndababwiye abakunzi ba E+257 E+257 iryo zina risigura iki? Risigura entertainment plus. Okay sawa bakunzi ba entertainment plus E+257 icambere kwanza ndabasabe nimba waravye ikiganiro ubu nyene imbere yuko utaragiheza banza bavuga gukanda banza ufyonde ari telefone zitafyondeka kuri banza ugire subscribe like subscribe subscribe ku rurimi rw'icyongereza, sabone ku rurimi rw'igifaransa, hama mugire commentaire nimba hari ibyo twavuze namwe mufise ico mushobora kuvyunganirako tugomba kubibona muri commentaire. Ariko kandi bakunzi ba E+257 turasavye natwe ntimwibagire kuja kuri Mutama Gerard official mugire subscribe kugira muze muraraba ibikorwa vy'iwacu. Burya rero twebwe aha mu Burundi nuko abantu benshi batabizi turi abantu ba mbere bakora aha mu gihugu cyacu Burundi. Ivyo je ndabivuze ndabifitiye icemezo, uwanka yanke uwemera yemere. Nta ba komedie babaho aha i Burundi atari twebwe twenyene buri musi do postinga ntuzenya comedy. Mumehasro sana bro, ndo maana mnafanya hivyo. Tunasira urumva rero dukoresha inguvu nyinshi kugira natwe tugire nti mpava nsanga n'abandi arinje kandi twego turasezera. Nako ndababwira bagire subscribe kuri Mutama Gerard official kugira ibi turiko turavuga navyo bavyira bire hariya. Ngene mukora gose. Yego hariyo comedy ku buryo uvuze ati reka ndazihera umunyene mwijoro hogere jo mu gitondo taraziheza kuziraba. Izo nazo zikaba zikozwe ngira mu mezi nkangahe make cyane. Bisigura ko mu misi iri imbere nk'imyaka 3 twebwe tuzoba tutakiharurwa nk'abarundi.
sinzi abantu amazina bazoduha kuko turakora bimwe biteye ubwoba. Reka tubashimire cyane mwege mwese muriko muradukurikirana kuri E+257 nkuko nabibabwiye Judika Gihimbare hama inyuma ya kamera ya Pontium niwe ariko aratuma mushobora kudukurikirana mukabona amasanamu meza cyane. Nimwegere ko subscribe kuri channel yacu. Sorry gatoyi. Uvuze inyuma ya kamera hari yonde jewe mbona abantu. Pontium. Oya mbona abantu babiri inyuma ya kamera. Bon uri mu buhinga bw'ivyuma ya marumu. Uyo wundi no moki. Uyo je mbona abantu babiri. Yes, ndabishe yuko mushobora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu hama like, comment na share kuri mwebwe mwese. Nimwege no kuja ku ma social network yose dukoresha ni E+257 na yahanje ndabwiye nti ciao.